abagumyabanga biyumvira nabi kuko barabaho abiyumvira neza abari nyuma y'umugambwe bavuga bati byo twofa tubona abantu dusuye gupakira amakamyo yuzuye imivyimba bariho tuba tubafise ivyumviro byose tuba tubifise turazi neza ibi byose bishika bigenda birashika tubizi kubera ntiba bitanguye ubu harashaka kuza ikintu ubu mugacatangwa heze imyaka 15 uvuga uti we kaka ni warabandanije nyene umeze uko nyene rero kunyana sinavyibaza kuko yavuze ati ngo ufungura bunyoni none bunyoni sumuntu mbe nimba uvy'ubutunzi ari we yobuye yari afise iki cyo hungabanya ubutunzi mbega none kari umuntu apfuye naho hari abantu bagunda ku batinya kuvuga ijambo gupfa umuntu uvuze ko ari we biturunako apfuye naho muhero wocu ushika kwisi ntagira uvuga ngo nakanga ariko ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze nakaryo keza cyane ko gushimira Imana yacu no kwishikanira amashimwe ku byiza yadukoreye irakaninahazwa imyaka yose mu gikorane cyo gushimira Imana cy'abagumyabanga kiriko kibera hariya Ingozi biragaragara ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDFDD Reveriyano Ndikuriyo atakirimwo abantu rero bibajije ibibazo bitari bike igituma Reveriyano Ndikuriyo ari waserukira umugambwe CNDFDD mu gihugu cy'u Burundi atakirimwo ariko rero amakuru ariko aracana ko ku mbuga hwaniro aravuga yuko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDFDD atifashe neza kino gihe bivugwa yuko yoba yaragize iminsi mikeya amagara atifashe neza ariko akabigendana bamwe bakavuga yuko ari ingwara y'igisukari yahorana ishobora kuba yavyutse abandi bati wapi amuhaye akajimbo yandi majambo bati bamukoreye akantu biravugwa yuko ejo mwijoro boba baramutwaye mu bitaro Ingozi bakagerageza bikanka ngo babonye vyanse boba baciye bamumanukana mwijoro bamutwara hariya ku bitaro vya Tanganyika Keya naho nyene ngo boba baragerageje biranka ngo boba baciye bamutwara muri Kenya ariko naho nyene ngo amaze gushikayo babona yuko ataco bomufasha kinini ayo makuru nyene avuga yuko babonye binaniranye muri Kenya boba baciye bamutwara mu Burusiya kugira ngo avurirweyo murumva rero yuko ari urukurukuru n'amakuru ariko aravugwa abarundi nabo barayamaze bati maze urukurukuru niyo nkuru abarundi baranguha mugabo ni gake babesha baravuga ibintu kenshi ugasanga kwabaye ukuri nuko rero ntimwumvise ingene bimeze abantu b'Imana ubu rero umuntu yokwibaza ibibazo byinshi cyane kuko nta nyishu dufise reka rero tubanze tumira amate mu kumviriza iri jambo icegera c'umunyamabanga mukuru wa CNDFDD yashikirije ni jambo rikomeye uyu munsi dufise ibimenyetso bitari bike birenga kimwe ko Imana iri kumwe natwe uyu mwaka urangiye twarabibonye nico bituma dukwiye gushima tukemera tugaca bugufi tukigishwa inzira zayo kuko niyo mizero yacu ni muri iyo ntumbero aya masengesho tuyatunganije ku kigo kivuga giti ese iyo igihugu cyose cy'umukama kiba cari gicitse ic'abahanuzi intumbero nuko twese twumva ngaha ducitse abahanuzi beza
indongozi z'imboneza, kuko muri twebwe harimo indongozi zitari imboneza. Indongozi nziza niyemera kwigishwa, gutegurwa no gutozwa indero n'ijambo ry'Imana. Aha rero murumva yuko avuze ati hariho indongozi mbi, indongozi zonona, indongozi z'imitima mibi, indongozi zitagomba ko abandi babaho, indongozi zitagomba ko Uburundi butemba amata n'ubuki, indongozi zihama abandi, indongozi zica abandi, indongozi ziba. Okay, ivyo birabaho. Ariko mwumvise iri jambo abantu b'Imana, nimwumva yuko hamwe bopfaho vy'ukuri bahindutse ko igihugu c'u Burundi coca kironka amahoro. Kuye kuri iki civugo ati ese hamwe igihugu cose cobica abahanuzi, cobica abantu bubaha Imana, cobica abantu bashize hamwe, cobica abantu baciye bugufi. Voilà. Mbega ejo twosubira kuvuga ngo vyase ko tuganira, ejo twovuga ngo vyase yuko twigira hamwe ingorane zihanze Uburundi. Yandi majambo, ese abantu b'umukama mu gihugu c'u Burundi bohinduka bakaba abashinga ntahe. Iri sengesha abagumyabanga basenze, Imana iryumve. Ejo ntihagira abantu basubira kugorana, banka ibiganiro, banka yuko ibibazo by'u Burundi bitoregwa inyishu, banka ko abarundi bakira bakogorora, ivyo bakabigira kubw'inyungu zabo gusa. Iri sengesho tuzokwama turi bibutsa, kandi twese niridufashe. Ese twoba bashinga ntahe twese igihugu c'u Burundi cokira. Reka ngaruke rero kuri wa mwihwezo. Hariko harakwiragizwa amaliste y'abadepite canke y'abazokwitoza mu bibanza by'inama nshingamateka mu mugambwe CNDFDD. Garagara yuko hariko ibimenyetso vy'umugwi seni, ariko nta parafu canke nta bidodo biriko. Ikintu catangaje benshi nukuntu ayo maliste yasohotse, hagasohoka ayabo umugambwe uri ku butegetsi gusa, kandi atari ku ikidodo, mugabo ayabandi ntasohoke. Okay, wenda nzi yuko muhava muvuga ngo birasanzwe. Eka ntibisanzwe. Tugiye hariya mu ntara ya Burunga, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDFDD aturuka, ugerageje kuraba ku maliste, izina rya Reveriyano Ndikuriyo ntaririko mu bazokwitoza mu bibanza by'inama nshingamateka. Ibi bintu rero vyateye amakenga abatari bake. Kubera iki aya maliste yasohotse muri seni, kandi seni itaraya publiya, itarashirako ibidodo? Kubera iki Reveriyano Ndikuriyo atariko mu bazokwitoza mu bashingamateka? None ayo yandi matora yiteze kujamwo nayahe wampaye inka? Bamwe bati umukuru w'umugambwe nuko jambo ritungane, hariho ikibanza rindiriye, hariho ikibanza cunze wampaye inka. Umuntu akibaza ati ico kibanza kabasha n'icahe? Hariho n'abaduduriye ko batereka arindiriye ya ntebe nyene, ya ntebe hariya yo mu 2027, bati yipfuza kurongora umugambwe gushika abaye umukandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Aha rero harababa wamaye inka. Aha abandi bati turakubonasha aho wabukaranga twari muzi y'urujo. Ariko rero inkuru y'umwana isubira inyuma. Hariho ijambo umukuru w'igihugu aheruka kuvuga, nk'uko vyanditswe ni radiyo nkuru y'igihugu RTNB. Baravuga bati ni ijambo ry'umukuru w'igihugu, akongera akaba umukuru w'inama y'inararibonye z'umugambwe CNDFDD, amenyesha ko ata muntu n'umwe ashobora kwihariza umugambwe CNDFDD. Aha rero vya bibazo bica bitera biba vyinshi. Kubera iki yavuze iri jambo? Aha ntiyoba yarivuze kubera yoba abona hari indongozi zimwe zimwe
ku rwego rukuru rw'umugambwe CNDFDD zitagomba kurekura umugambwe. Kumbure iki kibanza hashobora kuba hari ibindi bihangange mu mugambwe CNDFDD bigikeneye. Gushika kuri uyu mwanya ntiturabimenya neza kuko ntibirivuga, mugabo birashobora kuba biriho hamwe vyoba biruko. Okay, ubu bugwayi kigafura mugani w'abaswahili, ubu bugwayi giturumbuka bwashikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDFDD, uwavuga yuko vyoba bifitaniye isano yoba yihenze. Aho niho baba bagomba gukura intambamyi mu nzira, niho baba bagomba kumwikiza. Mutoya urarengeje urugero noneho. Okay, igihe CNDFDD yaza ivuye ku rugamba, ivuye mu ishamba, vyaranuganurwa yuko umukandida w'umugambwe CNDFDD ashobora kuba umushinga ntahe Simoni Nyandwi. Uwo mugabo abatari bake baravuga ko ari ntore, kandi baravuga yuko ico kibanza yaragikwiye. Ariko rero ngo hoba harabayeho abagumyabanga bitashimishije, nuko baca bamugirira akantu bamufyondera akajimbo. Mvuze akajimbo mwumve uburozi. Simoni Nyandwi abarapfuye. Ivyavuzwe kuri Petero Nkurunziza mwaravyumvise, nawe nyene vyaravuzwe yuko yoba yishwe n'uburozi. Isumu rikaze. Voilà. Unaho biriko biranugwanugwa, kandi binugwanugwa n'abagumyabanga bo nyene yuko ivyo bintu vy'agasumu vyoba birimwo. Biriko biravugwa yuko umunyamabanga mukuru wa CNDFDD nawe nyene wowe wamugiriye akantu nkako, naho atawovyemeza, ariko ngo urukurukuru niyo nkuru. Uwo n'umugani waciwe n'abarundi. Reka turabire hamwe iki gicapo. Hamwe yopfa giturumbuka ariko ntagapfe, navyo tumwipfurije, nabeho arakabaho. Nta kintu na kimwe dupfa, kandi nta n'ufise uburenganzira bwo kwipfuriza uwundi urupfu, naho hari hababikora. Mbega mubona vyoca bigenda gute? Icuka coba ciza mu mugambwe? Reka turindire tumwipfuriza gukira. Iki cigwa tuzokibabandaniriza tubonye ingene bigenze. Ariko ndangirize kuri iri jambo. Vyavuzwe kera, birasubira biravugwa, n'ubu biriko biravugwa yuko muri CNDFDD bafise iyo ngeso y'ukurogana. Voilà. Iyi ngeso rero si nziza na gatoya, kuko uwicisha inkota nawe nizomusogota, uwicisha uburozi nawe nibwo buzomwica. Ndangize nsaba aba CNDFDD bakora ivyo bintu, indongozi za CNDFDD zikora ivyo bintu, ko zokwihana zikabivamo. Nta nyungu n'umutahe bizova mu maraso y'abandi, ahubwo vyama bizana umuvumo bigakwegera igihugu. Ntimwibagire kugira subscribe nimba ataco vyobatwara. Ahasigaye reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye ikaze.